cane cane ya Red Tabara. Aho nje nishura kuri urya wundi ariko arabaza ati mbega mouvement politique inyuma ya Red Tabara, yuko burya igihambaye sinamazina, ngo izina ngo ry'uri inyuma ya politike ahubwo ni politike. Mpamagariye rero abarundi gutahura, kumenya, kurondera amakuru. Je nk'umurundi, novuga ati uri hanze y'u Burundi ubona ibiko biragenda nabi mu Burundi, ukumva ariko haravugwa ikintu, je n'ukuri ndaguhamagariye ati gira effort urondere nawe ugerageze kubitahura. Ushobora no kuza muri DM, nagiye kuverifya ndavuga ati mbe washo umuntu usanga yaranyandikiye hanyuma nkareka kumwishura nogira ikibazo. Ariko ubu hariho abantu benshi bemanga baza mu biganiro bakavuga yuko bayishigikiye kandi bayiha umwanya, bayiha uburyo, bayiha ishaka ryabo, ubutwari, byose. Ni ukuvuga rero ntitugire ibiganiro ngo kugira ngo tuze kubasaba amajwi kugira ngo muzotorere Tabara un jour, ahubwo dukora ibiganiro kugira ngo tubatahuze urugamba rwayo, mutahure ico bariko baragwanira kugira ngo ndamwe mubitahuye ntimuje inyuma yayo, ahubwo muze dufatane mu minwe tugende tubohora igihugu cacu c'u Burundi. Nk'umuntu rero abona ibiriko biraba, turaguhaye kaze uze umenye ivyo ari vyo, ubikunze nawe uze dufatanye. Twe turatahura yuko abarundi tutazoteza kuvyemerana twese kumwe kugira ngo tubohore, ahubwo twe dutahura yuko abavyumva kumwe bakwiye kuja hamwe hama bagakomera bagashika kuco bashaka. Twejo dushaka ni etat de droit mu Burundi, intwaro izoba ikingira abarundi bose, itabavanguye, itabaravye mu mazuru canke ngo barabe mu magambwe, ahubwo tuba abarundi. Twe tuvuga duti tubanze dutekane nk'abarundi, igihugu gitekane, hanyuma dushobore no kuronka, niho tuzoshobora no kuganira ku bijanye n'ubutungane kuri kahise. Ariko by'ukuri RED ni resistance pour un état de droit. Umurundi rero yumva yuko atahura nkatwe yuko igihugu cacu kikishwe n'abahutu canke n'abatutsi, yuko n'ubwicanyi bwose buba ahubwo buba kubera intwaro mbi ibihari ibi bifitiyemo uruhara, ikavyankoraje. Turamuhamagaye aze dufatanye urugamba hama tugende kubohora. Karibu cyane Progones. Hanyuma Red Tabara irafise abayigwanya, ni ukuvuga ko navyo nyene turamaze kubisigura. Urashobora no kuja kuri YouTube channel yitwa Twiyubake Barundi, uzosangaho ibiganiro, nk'ikiganiro kiri important no kubera ati ni question réponse kuri Red Tabara. Uzosangaho n'ibiganiro bizogutahuza ati mbe aba bayigwanya baba bariko bayigwaniriza iki. Byose turabazi igituma bayigwanya kandi turavyakira gose, turi ready yo guhangana nabo bayigwanya, kubera ko twe tuvuga ko turi abarundi. Abakiri muri vya bindi vy'ubwoko biyumvamo nk'abatutsi cane, biyumvamo nk'abahutu cane, turabizi igituma batugwanya kandi twe tubashira mu mugwi umwe. Karibu rero Progones. Hanyuma juste vraiment kugira ndakubarira, Red Tabara bari ku kazi kandi bazoruhuka ari uko igihugu kibohotse, kandi twe turavyizera. Turaguhaye ikaze nawe n'abandi mwese muri ngaha. No kubaza none pro goodness wanyuzwe mwosha kumpa juste umunota umwe vraiment ndamubaza akantu. Bien sûr, allez-y. Ego. Bon, ndavyumva kandi je vraiment ivyo macakubiri kabisa aho ndagushigikiye. Amacakubiri n'ikintu kibi cyane gose. Ariko ikintu agira mbaze au fait d'après ivyo muba muriko muravuga, au fait ko ndaba igituma abantu bagwanya bagasura kagira ibiki n'ibiki byose. Mugabo numva umenga parce que aho ico two turavugana nibaza ko kenshi usanga mufise hariho L politique na L ntuzenye yo ku rugamba ndibaza. Mugabo aha turiko tuvuga umenga ni nta kintu cy'umuheto turiko turavugana ngaho. Aho turiko tuvugana ibintu vya politique, donc propagande, ibintu nk'ivyo byose. Ico nashaka mbaze rero nuko est-ce que donc iyo étape ya ntuzeye y'umuheto ntirashikwa ko bon nivyo mwa mushaka kuvuga au fait kwera kare urumva ico navuga nk'ivyo ntirashikwa ko kandi ndakubariye ko bamaze imyaka 6. Oya igituma bamaze gukora si bitoye.
igituma urugamba sister rwo muheto rwaratanguye ruraba oya sister igituma ndabikubajije ni kubera ofete reka ndakubwira reka ndabisubiyemo urumva igihe sendede yari kwiragwana karorero reka mfate sendede ko niyo nabonye za FPR twarazumva za FPR twarazumva ukumva ibitero bakubise none ivyo bitero bikubitwa kuri ku ntwaro ya sendede par exemple no munsi jena sinzi jena navyo mpora numva kandi nibaza yuko ivyo rero par exemple iyaba kuko harabura uhagarara vraiment ugasanga turabuze iyo tuja iki twatewe habaye ibitero hirya Bujumbura rurale ugasanga sinzi hirya no hino urumva nkuko nakubwiye aba FPR binjira bya biri ku radio ahantu hose ukumva uriko aravuga ku radio n'uyu ivyerekeye ntuzenye politique nuko uriya yitwa nde Nyangoma ugasanga bariko baravuga amazina yabo nabo barajaho bariko baragwana ibiki byose donc ugasanga ni ibintu ubona ko rema igihugu cy'u Burundi kiri mu ruhagarara kubera ico kintu ni nko mu Rwanda naho nyene ku ntwara ya Vyarimana urumva igihugu cya kiri mu ruhagarara kubera abantu ko baratera doce nabaza est-ce que none ivyo bintu navyo biriko biraba erega je numva ofete nkurikiye natumvise ikibazo navyumvise progonese kandi navyumvise n'imbere unyihanganire kubona sorry byari binaciyemo sinda ndabikwishureko urabona progonese ama example kuratanga ya CNDD-FDD canke za FNL bariko baragwana ubwo ruhagarara baba bariko barakora twibukanye yuko bahora bategera abantu mwibarabara abasivile bakabica bakaja mu mashuri bakabica bakagenda mu nkambi z'impunzi bakabica zirya ngwano niko bonyene bacaguye kugwana ariko siyo marangamutima agenza leta barantijejwe ntibabona yuko bakwiye kuja kwica abanyagihugu inzirakarengane ngo kugira ngo bumvishe intwari iri ku butegetsi yuko babaho ariko ako kajagari si ukuvuga ko kadahari leta iraruhishije cyane gose irya ntwari iri Burundi nubwo batagomba ko vyadmeta nagira ndakubarire yuko gushika ubuye hari frontiere zibiri zugaye Burundi bufatanye n'ibihugu bitatu gusa bibiri muri ivyo oye imwe niyo ikigeze yugara y'u Rwanda irugaye nubwo ntariko mvuga ngo bo baba bariko babesha ngo bugaye kubera yuko batinya ngo bagize kudeta baze gutera canke ngiki ariko ntibavugisha ukuri ngo bavuge igituma bugaye iyo muri Kongo irugaro no munsi gasubira kugurura ugiye ukaraba budget y'ibigwanisho bakoresha uraza kubona ingene yongerekanye nininya ugiye kuraba amahokrituma baba bariko baragira urabona yuko nabo nyene bari ntibari mu mahoro turumva amatemonyage y'abigisha usanga basigaye barara kwirondo ugasanga aba infirmiers barara kwirondo no kuvuga rero yuko ukeneye kumenya makuru ya leta ntihaje nyene nakubariye nubwo utaza gusanga amakuru yo ku munsi uko biba biriko biragenda kuko ivyo ni communication ijanye n'urugamba bafise uko babigenza nyene nkuko babivuze ati ngaha turi muri politique mugabo ico no kubarira coco nuko intwaro y'u Burundi nayo nyene irazi neza yuko ihanzwe kuko bobo nibo bazi abasirikare babo aho bashobora kuba bahurira n'abarede tabara nibo bo barabizi nubwo batavyemanga ku mugaragaro kandi no kubarira ati ntiwitege na gato yuko rero tabara izoza igiye kwirara mu banyagihugu ngo igiye kubica ngo kugira ngo yumvikanishe yuko ihari kumenyekana koko ico gikorwa caramaze guhera birazwi abo bahangana barabizi yuko bahari n'amakungu yose arabizi yuko ihari c'est ça le plus important buryaye ugarutse kuri bajya bandi ukungene bahora bagwana za CNDD-FDD na za FNL burya urashobora kwibaza ati bariko bagwanira iki kuko ugiye kwanaliza ukaraba uko bariko baragwana biraguha n'isura y'ukungene baje gutwara mu nyuma ntibari bitayeho cane gose abanyagihugu
nico gituma babica bitabateye ingorane. Leta bara rero imaze inge gato ntaguciriyemo nibaza yuko na FPR na imansionye peut-être na nyene bon naho atari mu Burundi woshangira kuzura uri irisira no kuri FPR ego no kuri FPR burya ibihe buracabuga cyane yandi kandi ingwano yose zijana n'ibihe byacu nk'ubu yenda kubari ati ugende muri kahise ka FPR ugende urondere aho leta y'u Rwanda ico gihe agenda kubaterera aho bariko baritegura bakagwanira igihe kingana gutyo hoye urashaka gusanga ico gihe bitariko biraba mugabo bidasigura yuko bitabaye kuri FPR bidashobora kuba kuri leta aho yagiye kwitegurira niyo yagiye gutereka aho iterewe rero yarigwanyeho kandi yarakoze umwanya utari muto imyaka 6 iraheze reka tuze turahana pro goodness ndabasezeye ko nahishiye kugenda reka ndakunganire nkwakuze arashobora kubandanya yishura reka numbereze neza wabiciye ko uramubwira ibikorwa vya Rede Tabara d'abord umurebera amaze guhindura style de vie y'igihugu ubaza abantu bazi ibintu vya rebellion abamaze kukunyara dufate hari ibitero vyabereye ivugizo hariya kuri frontiere ya Gatumba hanyuma hasubira ibibera iburinga no kuri Kajeke aho bashoboye gutera bigida indege hariya kuri aeroport yo mu Burundi biri mu les opérations vyatumye leta y'u Burundi igenda gufunga les frontières avec le Rwanda naho ibitero byaje bibira donc bijya nimwe mwabikoze burya bafunze kwera u Rwanda hajya bafunze kwera ntuze leta bara no babi ija yarama operation yabaye mene par na Rede Tabara reka ndacakubwira izo ni operation zizwi ugenda no kuri site yabo cyangwa usubire mu biganiro mu maradio byaravuze hanyuma uri kuravuga Rede Tabara nta ngabo zitagira inge gato mwakuzi gatoyi tuganire duhana hano ndafise umuntu yanyandikiye sinzi ko bari babavyibuka avuga ko yari ahibereye akavuga ko Rede Tabara ahubwo plutôt yisha abantu bari bavuye mu ibarabara urantunga gato avuga ko Rede Tabara ahubwo plutôt yisha abantu bari bafashe ibarabara rija muri Kongo ndondeza agize ati yagenda aho turiko turumva sinzi niba ari jewe canke abandi turiko turamwumva manuka wewe ahubwo namanuka isenya mwiza reka abandi ego merci kumpumuriza rero nariko ndavuga nti ikibazo arakeneye inyishu uwo muntu yavuze wari we wese arashaka kumusubiza Andres ndashaka kumusubiza senya mwiza urantunga gato kuko numvise ko utanyumva uwo muntu yavuga yuko ngo barashe bakica abantu bakagira iki bo ico nayo ngomba kuvuga ni kuvuga nimba ndavyumvise neza mugira muti style dovi ni kuvuga kirago nk'ibi byo kubura igitoro no kugira iki no uhinduye kwiyugara les frontières ni échec d'abord igihugu kiba inge gato igihugu nikiba kiri nyabagenda inge gato murasubira mukagira muti kuba leta y'u Burundi yarugaye imipaka ihana n'u Rwanda bati ni kubera twebwe niko muvyemeye ni kubera les opérations militaires ziri direct zigugwa na Rede Tabara nico bagombye nico bagiye bitwaza bagomba kuvuga yuko ngo leta y'u Rwanda ariyo ifasha ntuzenya Rede Tabara kandi atari ivyo ibitero byaje bivira amaji Kongo hariya baye hanyuma ibyo byo kuvuga abantu bapfuye imbonera kure habaye ivyo bitero imbonera kure zaragiye zirarengera mu bantu zirabica zivuga yuko ngo nibo bari bababizi kubera hajya kwija frontiere ya Gatumba hari ikambi amankete yaragizwe Rede Tabara nibigeze bayagiriza ko yakoze ivyo bikorwa bigayitse nivyo CNDD yakora hanyuma reka dusubire tuvuga ibindi bikorwa namavuga ngo Rede Tabara ntibaho irazi yuko hatanzwe abasirikare bayo 19 igihe hariko haraba ibikorwa vya gisirikare mu bihumbi 2019 umengo nyene ivyo nivyo vyikwerekana imuvuma ifise chef d'etat umutwara ibiro bikuru vya gisirikare Bayaga Dondas aramaze gutanga ibiganiro aha kuri za
ku maspesi kuri ajya amaradiyo ijambo ni rwawe XFM aramaze gutanga ibiganiro kandi mw'irya nama ihora ibera muri yoni Chirombo wenyene yayivuze nk'iminota igera hafi 10 urya muvugizi we mu Nyaya ayivuga iminota 4 Ndayishimiye ayivuga iminota nawe irenga 5 rero mu biganiro byose biriko birabera hajya mu ijya geopolitique ariko nkakuzi untunge gato ivyi Burundi je nshaka abarundi bumve combien bitagiye kuzotora umuti vuba yewe novuga ko bigoye kubera ikindi avyibaza gutyo reka ndakikubwira reka mvuge ntunga gato turiko turahana uretse ko atari ico cyari cyatuzinduye burya uko ndiko ndibaza Nego ndagira nti ivyi Burundi jewe mba mbona umenga bizotugora. Umugwi ugize uti ushima na ntuze na Muyaya baratuvuga bati ico nicerekana ko duhari. None Muyaya je mpora numva yavuze avuga ati abo bantu baba terroriste bafashwa n'u Rwanda. None umuntu ari Burundi burya twebwe ni nka bimwe CNDD-FDD hori tubarira ngo byose ngo turabibona ngo ni murindire. S'il vous plaît umuntu ari Burundi nuko atawovuga ngo vyihute nka kujya umuravyo wihuta twebwe ibintu dukeneye nibiki nuko ibi bintu byo kunyuruza hagira abantu badufasha bigahagarara ibi bintu donc ibi bintu vy'urusyo bihagaze ku mutwe wacu bigahagarara none umurundi agize ati none inge gato umushiga ntaye kushivye ko tubiganirako reka tubivuge nk'ubu hano hari umuntu anyandikiye ati Bayaga Dondarsi ubwa mbere n'umusirikare wiuno ngira ngo uratwishura niyo bari umusirikare ntushobora kuba utwara umugwi uri kugwanira igihugu ngo ugume uri faceless nk'uku kwanje jewe umuntu yivugira utujambo sinavyumva mbega hajya kubera kuri faceless usigurire Andris kubera kuri faceless ntunga gato turiko turaganira rero nkagira nti s'il vous plaît je mpora nibaza byari byo byose hariho ntuze calibre abantu bashikako ntugume uri ku rugero kanaka warumbajije uti kubera iki uri faceless cyane muri make udashima gushirako amafoto yawe n'ibindi nk'ibyo jewe reka ndababwiza ukuri jewe tubarira igituma udashima gushira ku ifoto wewe woba ufise ubwoba eske amajambo uvuga wogivuga ati sishaka ko batera umuryango wanje yoba bifite ico bipfana canke n'ishwa gusa ubundi wewe uzi yuko umurundi wese ashaka kugira ico avuze nta kibazo aba akwiye kwiyerekana kuko nta ngaruka zimubako tubifata uko oye reka Theo nukore ikiganiro wagihinduye ntumpi n'ijambo kandi uracanganyije ibintu byinshi inge gato nariko rero ndagira nti nka jewe ndumurundi agira nti birandambiye mugabo sinibaza ko ushobora gushinga umugwi utagira uti hari ibihugu ari byo mu karere canke ibihugu mu ivyo bikomakomeye dufise ico twavuganye canke bashigikira canke bepuza ivyo mvuga kubera iki nka jewe ngira ivyo kubera yuko ugo rugero ntago ndiko mu vy'ukuri akaba arico gituma ngira nti cane apana kuri jewe cane Andris uzanye ibibazo byinshi ubwa mbere wavuze ngo ibintu byo kunyuruza abantu ngo bizohagarara gute Ekute mugenzi iki ni kibazo kiri sensible mugabo nibaza ko abarundi bakwiye kwiyumvirako jewe simpora nkunda kukivuga ko mugabo uvuze uti turanezerewe nuko batuvuga muri Nations Unies bavuze umva bavuga ko ari umuhari iyo bariko baravuga bavuga ko ari force negative nka kujya ukaza bayita gwiki FDLR n'ibindi nk'ivyo umva ko ari ibintu byo kwishimira rero je nkagira ni banje bavuga ko ari mu movement terroriste abari leta
samakungu ntawo niraza kujija yuko ari muvuma terroriste nka FDLR. Umviriza mugenzi oya ivyo ari leta kubera na CNDD iri ku rugamba leta ihariyo kwa Buyoya barabita ko ari tribalo genocidaire uravyumva. Reka ndagusabe tuganire duhana kuko uyu muntu yitwa Pro Goodness avuze ikintu cumvikana. Lindira rero tuganire mugabo iconzi gusa mu bariko baratwumviriza n'abazotwumviriza bazogira bati byo byose kuri ahantu quelque part. Kandi ndababwire uko kuntu abarundi tumeze jewe nama ndiko ndababwira si kibazo canje si kibazo ca CNDD si kibazo ca Iprona si kibazo ca Frodebu ni kibazo ca systeme twakuriyemwo ituma tunamugara. Muri CNDD-FDD uvuze ibintu bidahuye n'ivyo bagize baca bagutarukira ko bakakuvugisha n'ishavu ryinshi nk'iryo ndiko ndabona aha. Mu bagwanya leta uvuze ibitandukanye gato baca bagutarukira ko n'inguvu nk'izo nyene. Pourtant twebwe dukeneye inyishu ziri palpable. Abantu bariko baranyuruzwa hakwiriye umuntu abihagarika canke umugwi ubihagarika c'est tout. Numbwira ngo urumva ngo bimaze gutya ngo mugabo ngo vyahagaze canke ntivyahagaze. Abariko barabikora nimba bakibandanya kubikora c'est qu'ils sont en position de force. Nibindi nk'ivyo. Rero ushaka no inge gato madame. S'il vous plaît. Iki kintu vraiment nimugashake muranumva abantu bagira tendance yo guhomeka ku barundi ivyo babwirizwa kwemera. Byo bintu bimaze imyaka itabarika. Emera ibinyarukibi umunyagihugu avuze ati jewe nta mwavu nabonye. Ngo rero ngurinya nka Burundi. None ko atamwavu nabonye urihe? Uyu Pro Goodness jewe namwumvirije uko ari karavuga agira ati abandi bararasa bakagira gutya none namwe murihe? None wewe ntiwashase ko abantu bavuga ucubaciramo ariko Pro Goodness ntuzenyaga Andres. No nyumviriza mugenzi nuko turiko dufata umwanya ku bintu nziko bishobora gutuma turara ngaha kuko uri kudusigurira ngo no muri Nationzini bahora batuvuga. Muri Nationzini biriko baravuga za FDLR. None abatuvuga sinavuze bakoranye abantu bagapfa kuva mu kwa kane gushika mu kwindwi. No abavuga ni Tshisekedi akorana na Ndayishimiye bari muri dini. Reka ntaco kandi abantu kubivuga bo ni bisanzwe kandi rede taba ni considera. Ndagusabe Pro Goodness sinzi ko woba ari ukiri woba wanyuzwe wowe babajije ikibazo kugira ngo tuje oya je sinari bwaheze kuvuga nuko waciumpiciramo sinari bwaheze kuvuga Pro Goodness woba wari wanyuzwe wewe. Oya urumva jewe ofete ico nashaka kumenya bon nabivuze neza kandi je nibaza ko vyumvikanye neza izo ngwano zaba peut-être urumva ko ibihe vyagize vyahindutse ariko uko bigenda kose ibitero biko biraba ni ibintu biba biri obvious nta bintu vy'ukuvya ya pas de je sais pas quoi ngo vyagenze kunuku ibintu vyabaye ruhagarara rurabaho canke ikindi naco gishoboka à moins que uwo muhari uri très faible mugabo imyaka kamene ni myinshi yiri kuraharura ivyo bintu ku ntoki après toutes ces années peut-être iko ngira ingwano itegurwa igihe kirekire gose I don't know. Oya ntuzenya ingwano nari nkoze kuri mute ni oya ingwano yakanyeshamba irafise ikingo bayigwanirako. Mon frère reka meze gatonya ucugira kuko bon nibaza ko bisigura neza kurusha. Au fait je cyo nashaka kuvuga mu jambo rimwe navuga nti turavye kuko hariho kamera hariho precedent hariho ivyo nako ndakubwira singiye kure muri bya bihugu vyo muri za Somalia non pas du tout ndiko mvuga muri le pays de Grand Lac aho nyene turi urumva bisigura yuko uravye naguhaye akarorero twatangwe kuri FPR. Bega kutavuza ingwano yabereye ntuzenya apartheid kugira ihabe Geria yahabaye ukuntu yari ibeze kutabivuze inde oya bro reka ndakubwira
jewe umenga uri umuspecialiste w'ivya geria ndibaza ushobora no guharura M23 kuva ryari yatanguye kugwana guharura iyo myaka reka twumvikane umviriza je ndiko mvuga ni question d'existence au fait ni question d'existence je nama umve abantu bama bariko baragwanya bavuga bati c'est le problème y'ico kintu ca existence bakakubwira ati ico kintu ntikibaho mugabo ariko akaba aho haba n'ibiganiro exactement toi sister ivyo bintu bariko uravuga ayo ma information yose hirya no hino ariko ico nashaka kuvuga je navuga kuvyerekeye ubwo ibiganiro c'est vrai nivyo biganiro kugira ama space n'ibiki byose muga je nako mvuga nti est-ce que none ko babagiriza yuko il y a pas vraiment nta kintu kiboneka kuri terrain cyo cyo kiraba alors que nawe muvuga muti no biriko biraba byinshi cyane gose est-ce que nta kuntu none mwosigura muvuga muti twebwe nabaye exemple natanguriye kuri iyo FDD ndaja kuri FNL ndaja kuri tugiye hakurya gato ya mugabo bisa n'ibisa navyo nyene ni FPR urumva ndababwira nti ivyo bintu bariko baratera ariko baragira ibiki byabiri ibintu biri très évident vraiment bavuga uti aba bantu barahari ibintu biko bira no ariko none umuntu ari kuvuga ngo iyo FPR ngo eka ntayibaho cyangwa iyo FNL ngo reka iyo FNL ntayibaho cyangwa ngo none pro goodness wewe kubgawe ubona ibaho kubgawe wewe jewe numvirije ingene ariko birakenda c'est ça la question en fait niyo question fise numva en fait ni hamwe uvuga uti ari nk'umuntu akubwira ati jewe sinemera ko Imana ibaho kubera ibi nibi donc nawe ukavuga uti nemera ko ibaho kubera ibi nibi mugabo ndakubwiza ukuri ni nk'ibintu byo kivyerekeye Imana vraiment ntakubesha jewe nibaza ko ari ikintu ca croyance ndaja ngaho nkabikroya yuko ibaho muga ugiye kumbwira ngo ndakwereke exactement kuno woja kuyikorako nkamwe bigo bavuga ngo yambwiye kuno ngo twaganiye nibi abari ububesha ariko imbeho irabaho kandi ata muntu yoyikorako ego irabaho ata muntu yoyikorako exactement kuko urayumva ikakujiginyuza sawa ukayumva kwihari no sivyo niko bikora nivyo rero nivyo rero navuga nti ahubwo iyo retabara kugira yerekane iyo existence nuko izoba iri irajegeza ico gihugu cy'u Burundi abantu bose uruhagarara rukabaho abantu baduca kuri ubu wewe hari ivyo ubona kuri ubu hari ivyo ubona ntavyo mbona je nivyo negera numva nico gitandukanye nabibatse none ga Goodman je ndafise ikibazo kuri wewe yego ndafise ikibazo kuri wewe yewe ngira mfata Rede Tabara ntibaho pe kandi vraiment abantu barabeshe kandi abantu barabizi kuva kera kwitabaho kuko nta na kimwe bumva bariko barakora je ngomba umusigurire nk'umurundi ahantu kura amahoro uno munsi ahantu bizeye ubutabazi ni hehe Kane urice none woba uri umurundi wicaye ubona uburundi aho buriko buragera uno munsi hari ikindi kintu uzi coba gihari kugira kizotabara abarundi atari Rede Tabara ufise aho wizeye ubutabazi handi canke uri confortable ubona situation y'Uburundi mugabo uzi neza ko nta na kimwe gihari kindi canke urazi ikindi nimba ari ikindi uzi ushaka kukituyage sister kuko jewe ico nzi ni Rede Tabara gusa singwaye ivy'Uburundi nariko ndavuga kubera yuko na Andris nawe nyene ndamusubiza ico kibazo nyene Andris abo bantu bariko baranyuruzwa siko wowe biriko birakubabaza ajya makuru yose uduha siko urabibona neza situation y'igihugu uno munsi je nanje ndakubaje Andris wowe uzi ikindi kintu gihari canke abarundi turi le peuple ibone biriko biraba hanyuma ntihaguruke ntihagire na kimwe kirategura murashaka kutubarira ko hari ikindi kintu muzi par exemple kuko nimba nta na kimwe muzi naho nukura abarundi mwariyakiriye yuko dusuzuguritse kubera ko ino crise yatewe na CNDD-FDD imaze imyaka myinshi nabo bariko bavuga ngo genocide bariko bavuga indyo mu 1993 nukuvuga ko haheze imyaka 33 ariko nta na kimwe batubarira ngo nta na kimwe muri iyo myaka 33 uno munsi bariko bariyumvira ngo ingene ubutungane bwoze mwe namwe nje ndababarije kuva muri 2015
hari ikindi kintu muzi gihari atari Rede Tabara nimba nta gihari ko mudusigurira iyo confort murimwo inyabaki none ga sister kuko nimba nta gihari Rede Tabara itabaho ko muja hamwe mugategura ibindi bishasha none ga sister ntimube confortable. Ewe bangwe ndabasabe ntitupfe ubusa. Uyu mugabo yagize ati imana canke ibuye hari ivyo ushobora gukorako, ivyo utakoze ko navyo niburuka vyumva, imbeho, inyota n'ibindi nk'ivyo. Reka twumve Clarisse niwe mbonye ayaduze tari bwavuge. Pro goodness iyo ico kiganiro ndakubwiye kimeze nka vya bindi vy'irigi n'isake canke inkoko icatanguye kubaho, nta nyishu n'imwe ishobora kuboneka, ahubwo gusa jewe ikintu kintera ubwoba niyo mbonye abarundi bari Burundi bafise ivyo bategeka abo bari kumwe Burundi bati emera ibi, igihugu ngo kiriko kigenda neza ugaca ukoma mu mashi. Abahunze nabo nyene bafise nabo abandi bababwira ngo emera ibi, utavyemera bakaguhutaza bakagira iki n'ibindi nk'ivyo. Ariko ikibazo aho gihagaze, turafise ikibazo nta kibazo dufise. Ico nico kibazo dukwiye kwibaza. Nibaza ko nsigaranye akanya gato twateranye koko. Reka twumve Clarisse duce duhava twikebanurana. Andressa Clarisse aje ubunyene ego turabizi ko aje gutabara abarede tabara umugabo ariko ntaravuga ico kibazo babajije ntuze mangetengete na ntuze bamaze isaha nzima bariko baravuga na nkwakuzi bariko basubiza uyu pro ntuze pro goodness, kandi pro goodness afite ibibazo byinshi cyane yabajije ibibazo bikomeye cyane, yari kuronka inyishu zifuye ku bantu bose imbere yuko Clarisse aza gutabara. Andrisse ariko ntiyandetse je wanciriyemo ntiwarindiriye mpeze umaze iminota 40 uvuze wunganiye koresha umunota umwe. Oya umunota umwe ntimandabireka vraiment muhe uwe wundi nta. Okay, reka twumve Clarisse hari ico wagira ngo ushikirize. Ego ndakuramukije Andrisse. Nanje ndakuramukije muduge kwijambo. Ndabona space byari bigoranye gato jewe nari juste ndiko ndumviriza nashaka mere nkabunganira kuri ivyo vya Rede Tabara. Ikintu ca mbere mugabo Andrisse noshaka nabanza ndagusabe muranyumva? Yego turakumva duga kwijambo. Ndashaka ndagusabe sinteba cane kandi ariko ureka abantu bavuge kuko nka bon ndondeze yagerageje kwishura na nkwakuzi kandi nkwakuzi yabikubwiye. Muranyu hari umuntu avuze je ndahari nagikwerere ndumva ko ari karavuga, hari uwundi yoba atanyumva. turabumva vraiment ubu ni bo ureka abantu bavuge, urumva uriko uravanga ibibazo nko nkwakuzi yakubariye kandi ntiwigeze umureka ngo avuge. Rero ndasavye yuko umuntu umuhaye ijambo ufuma umuha iminota 2 ukronometre ariko umureka avuge. Ikintu ca mbere nashaka ngarukeko navyumvise. Ego nariko ndumva nkwakuzi na ndondeza murabajaniranije amapoint nshaka kuvuga ko ni makeye. Ubwa mbere na mbere hoho wari kuravuga ati ngo muri ONU bavuga Rede Tabara bayivuga nkaho umengo nka kujya kwa FDLR, mugabo ntiwamuretse nkwakuza avuge asigura ico yashatse kuvuga. Iyo ufumuna mubaza ati ushatse kuvuga iki bande bayivuga kugira ngo agusigurire, yashatse kwerekana yuko mu marapo ya Nations Unies iyo bariko baragira ama resolution ku Burundi no mu karere bama bavuga yuko leta y'u Burundi mu bibazo ifise harimo ikibazo iterwa na Rede Tabara. Donc yuko nimba Uburundi bwire buronka amahoro ico none mugabo naho wambujije kuvuga sinogenda nanone ntavuze. Iyo bavuze Rede Tabara barabandanya bati ishigikiwe n'u Rwanda. Vous êtes d'accord? Oya mu maraporo ya Nations Unies ntibongera ko ntibarigera bakonfirma yuko Rede Tabara ishigikiwe n'u Rwanda. Ivyo ndagishika ivyo bivugwa na CNDD-FDD na leta ya RDC bo bafise izindi nyungu zabo. Okay. Ego
nimba utari convaincu uzorondera amaraporo Nations Unies uzoze hama dusubire tuvugane umbwire ati ivyo vuga ariko si ivyuko Red Tabara ngo ishigikiwe n'u Rwanda akaba ari ituma ndabaze kuvyumva inshuro yoba irenga imwe zibiri zitatu se mbega Red Tabara yoshigikirwa n'u Rwanda hanyuma muri 2019 ngo Nkakuzi ariko aravuga duga kwijambo nari nshatse gusa kubaza ariko reka nanje muri izo resolution mutoramwe ivyo mushaka gusa canke mu bifata byose ko vyakabaye Nkakuzi yaguhaye uburorero butatu abariko baravuga ngo Red Tabara ntibaho bakavuga ati Red Tabara muvuga gute kwitabaho n'amakungi yariko araha gasopo uburundi canke bariko barabaha intumbero yuko botora ibibazo vyabo bababwira ati ariko n'ikibazo ca Red Tabara ntimugisiga inyuma ico ni cambere arakubwira ati kandi Red Tabara irabuza amahoro leta y'u Burundi urabona biyugariye ko imipaka bagira babesha ngo bafashwa n'u Rwanda n'ibiki vyose hanyuma aranakubwira yuko leta y'u Rwanda muri 2019 yaratanze abagwanye 19 ba Red Tabara urumva arakubwira ko ibitero vyakozwe kandi ico bimwe mu bitero nawe wavuze ko ubifise ko amakuru vyaje bizana na kote ya Kongo mugabo leta y'u Burundi yo iprefera kugara u Rwanda urumva ivyo kuvuga yuko ivya Tshisekedi canke neva bavuga yuko Red Tabara ifashwa n'u Rwanda ivyo ni binyoma n'izindi ntumbero kuko u Rwanda rwaratanze abasirikare 19 ba Red Tabara muri 2019 mu biganiro bariko barageranira hagati y'amareta ico turacumvikanye ko ndibaza yego duga kwijambo hanyuma harabagarutse ntabwo ngomba kuba d'accord uno muduge kwijambo gusa mukoresha umwanya wanyu neza ego harabaje gukompara uko CNDD yagwanye canke indi mihari CNDD-FDD bon sinoyiteba ko ndondeza yabivuze hama baratanga n'akarero ka FPR ariko ico twiyubagiza d'abord ibihe ingwano za FPR zabaye mu sivyo bihe turimo uno munsi hanyuma ariko umuntu arashobora kwibaza rimwe na rimwe tutirengagije mbega FPR canke yoyo n'abayitwaye bo bagiye kuboneka ryari urugamba rwabo rwari rwatanguye ryari kuko urugamba rwabo ntigwatanguye mu 90 canke 91 canke mu 89 rwatanguye kuva kera baragize umwanya wo kwitunganya kugira ngo bashire imbere n'ababatwara baboneke hariho ukwiyubaka ukagira inguvu Uburundi kuva muri 2020 ndondeza yabivuze badeploye abasirikare barenga ibihumbi 10 ubu ngira bageze muri 200 muri Kongo bagiye guhiga Red Tabara ivyo biriho muri raporo za Fokode za Rigiteka nibi rimwe na rimwe rero tube tugerageza no gusoma no kuronde kuko iyo umuntu afise ico ashaka kumenya ararondeza amakuru kandi akarondeza hose hano harunyandikiye ateze mama ko bariko baraha rezo cane ivyo leta ya CNDD-FDD ivuga bigenze gute ibihe ivyo vyuko muri Kongo bo bagiye gukurikirana abagwanyi ba Red Tabara no kuzitira bataronerwa ivyo vyuko buga imipaka kubera Red Tabara ifashwa n'u Rwanda n'ibindi nk'ivyo none Gandhi ngira ngo nivyo yashatse kuvuga wewe uri moderator w'ibiganiro cawe meje guha akarero yuko muri 2019 leta y'u Rwanda yonyene yihereye leta ya CNDD-FDD abagwanyi 19 ba Red Tabara yari kubatanga ari ibafasha hama ivyuko leta y'u Burundi yagiye kurondera abarwanyi ba Red Tabara muri Kongo ivyo si binyegezwa yaragiye kubarondera kandi intambara za maziba abasoda b'Uburundi bagakunda kurondera aba FDD Kongo ni bisanzwe c'est l'histoire qui se répète urumva kuma page ya Red Tabara hari gihe bahora bapublia ibiriko iyo bagwanye bakavuga na bilan y'ivyabaye hanyuma ikindi rero nariko ndaduga mvuga nti nariko ndavuga tube turaba Nkakuzi yabivuze nandondeza rabikorako mbega muri Afrique du Sud apartheid vyagenze gute abariko baravuga ngo isura y'umuvugizi canke ikintu mbaze chef d'état major iyo FPR tuvuga yoyo igihe ababo bamenyekanye vyari vyatanguye ryari urugamba rwabo rwatanguye ryari tubazi ivyo tubanje no gukorera no ku matariki no ku mafact sivyo hanyuma ikindi nashaka mvuge ngaha aye nta abarundi ushaka kumenya ukuri koko nimba koko anyotewe kumenya ukuri nkuko wari kurabivuga ati abarundi dukeneye umuntu azadukura ko intwaro y'agahotoro turimwo uno munsi ushaka iyo nyishu hari ibiganiro bihora biba nkuko ndondeza yabisubiyemwo bigizwe ujya Dondarsi Bayaga yaraje mu biganiro ca RPA rimwe kabiri hari ibindi biganiro yakoze ivyo biganiro bibaye ushaka inyishu nyayo ko ngaha nta muvugizi arimwo
vy'ukuri avyipfuza aragenda muri ivyo biganiro agasaba ijambo canke akarungika ubutumwa kugira ngo aronke inyishu kuko ngaha twebwe turi kuri X nta na 1% y'abarundi ihari rero nagenda kumenyesha duhumure rede tabara yoyo mu barundi nuko ubu turi mu ntwaro ya Jogora duhure mu Burundi rede tabara irashinze imizi abanyagihugu bayumyeko donc nuko nyene rede tabara nayo yiyemeje kubakingira baraguma bitunganya mwibanga umusaruro kandi uzoboneka agahengwa izozana twese tuzokavumbako Andres wavuze ngo wifuza uwo dukura ko iyo ntuze amagorwa urimwo none erega amagorwa urimwo nawe uri umurundi utegerezwa kuyikuramo ndashaka ndabibutse yuko rede tabara si leta iri redevable ku munyagihugu canke ku murundi wari we wese nivyo yariyemeje gushayura Uburundi kandi twese izodufasha ivyo izokora vyiza amahoro izozana canke intwaro akoyoka izozana twese uzokaronkako ariko kugira ngo turonke ivyo tubisaba atari kwitera amajeke ngaha nta mabanga y'urugamba uko rukorwa azohavugirwa ni ushaka ko imufasha nawe kugira ngo ayibaze umusaruro ati bigeza hano ngaha arayifasha hanyuma abanze kubaza ati mbega kubera ko utashikiye aho nashaka kunshikira no munsi uko yategereza kubigukorera kuko ntiwoza si leta uza gusaba ngo wewe ukoresha amakori ya leta ukoresha iki ntiwatwubakiye amabarabara ntiwatugiriye iki hari ico mwayiterereye hari ico muyifasha hari ico mwayitumye rimwe na rimwe rero ahubwo dukura amaboko mu mpuzu twebwe abarundi dukore ivyo dutegerezwa gukora tureke gutana kumwikomo tureke kuja mu bibazo bidakenewe uno munsi turi muri 2026 turabizi twese umuntu wese yipfuza ibintu vy'urugamba yipfuza ibintu vya liberation turabizi yuko rebellion zivuka uno munsi si mu Burundi gusa si muri Afrika zitwa ko ari des forces négatives ko ari des forces terroristes gushika umunsi zigize inguvu bakaziha ijambo muri Nations Unies ivyo rede tabara iri kwiriyubaka ku buryo ifise ku buryo bw'abanywanyi bayo ku buryo bw'abarundi b'umutima bahagurutse bakayishigikira bakayifata mu mugongo kandi izogendera kuri ritme yayo ariko izoshika kuko iri mukuri nitwashaka ko vyihuta tutanga umusaruro kuko dushizemwo natwe uburyo bwacu niho tuzoheza tukanatahura ingorane ishobora guhura nayo tukanatahura tuti turavye ku buryo twageze ku cegeranyo uno munsi twateza kuba turaha canke tugeza aha canke tukagira evaluation turashaka kugira evaluation tuvuye mu kirere hanyuma nariko ndavuga yuko ego reka mpeze baca babemera nk'abantu bari force negative abariko barabaza ngo mbega rede tabarira fise ntuzenya ya politique umurongo wa politique hagazeko nico gituma abayikunda abayitaho baraza bakagira ibiganiro bakigisha ivya politique vyayo ariko samabanga ngaha bazoza kuvugira ngaha ngo uri imbere wa politique n'uyu canke igikuru nuko bafise ligne politique bagenderako nihagera n'uwo murongozi wa politique azotorwa ufise imigambi myiza ijanye n'iya rede tabara afise n'ijunja n'ijambo n'igihagararo bazomushira imbere atakumetandanje umuntu wari we wese murakoze okay murakoze wompa wa munota umwe koresha wa munota umwe come on nawe ati kanatwe tuvuge bafise iminota mirongo ingahe iyi space none ni ya rede nta minota zije banciriyemo umviriza numvise ko abantu bamwe bagomba kwigira yuko umenga barazikanye ishamba baratanga ama reference y'amarebere yabaye twokugira yuko urugamba rwa rede tabara rusa nkuko apartheid yabaye kuyikura ingwano yabereye muri Angola niho hanini uragenda no kuri Google cyangwa wandike la guerre de Cuite Canaval urabona l'histoire subwo bwa mbere intambara nkizi zibera mu kindi gihugu hanyuma le pays ikaba libere kandi amahoro y'Kongo niyazotuma n'u Burundi amahoro y'u Burundi azoba conditione n'amahoro azobera Kongo kubera ingwano ibereye hariya si kuvuga yuko mu Burundi abarede tabara barahari ku misozi 3200 birenga na sendede irabizi kandi twobwira yuko abarundi bareke kuza kuvuga ngo ntibaho babizi rero no yaragize ikiganiro cyo bundi yaragize ama investigation gira mwaracumvirije ubona bari pro yavyo yaracumvirije yavuze ko akurikirana ibiganiro rero tureke ibintu byo kuvuga byo kubeshanya byo kugira iki dushigikire abagira ururimi sendede yumva sendede byo kunyuruza abantu
nuko ikoresha imbonerakure igisirikare n'igipolisi n'iperereza. Rero rufashisme uyigwanisha umuheto, apana kuza gutukana ngaha ngo abahutu biki ngo ntibaho ngo ntigira iki ngo abatutsi. Ikintu Red Tabara nayo yerekana inzira nyakuri yo kiribera Uburundi nkuko Clarisse avuze, nuze uterere wowe ugomba yuko ibintu biboneka. Umwana yavutse avuka afise ibihimba nk'ivyo umuntu akuze, igituma akura ni ibintu bamugaburira. Ngira ngaha turumvikana. Red Tabara irabaho iyo forme yarite nk'iyo sibwo bwa mbere ibaye ya gorira. Numvise ko benshi bagomba kwigira abahinga umenga bo baraba penseur de la guerre cyangwa bafise ama académie militaire bize vya antigeri. Abisigaho reka ntutwagwe n'agashavu n'abarundi ndamwongere ko juste akantu gatoyi ndamwongere ko akantu gatoyi kuko yavuze ko leta bari ku misozi yose y'u Burundi. Nagira ndamwongerereze ko yuko iri no mu bihugu byose kw'isi yose ahantu hose hari abarundi. Mana yanje hose harubatse umuntu atafise amaguru ayishigikire ni kubera ari watabishaka. Kandi ubu turinjiye turi mu kwezi kwa gatandatu turakwije umwaka turiko turakora ibiganiro. Umurundi rero avuga ngo ntazi kwibaho niki, ubu dutanguye kuza tumucisha rw'akajisho tukavuga ati oya nawe quand même faut pas exagérer. Kare ntiyavuga ariko biravuga umuntu adafise amakuru nuko atakeneye kuyimenya. Reka kumva abandi Bahizi wadugije ukuboko kuva kare. Andres urakabije nawe. Clarisse neme Bahizi wigeze no kumbwira ati manuka usubire kandi ugaruke wanampaye na mikro. Duga kwijambo Jewe igitumye nduga ni kubera ikibazo cantuze. Abandi bavuze ivyo bavuze turabimenyereye babivuga, je kubisubiza pro goodness. Uyabaje ikibazo gikomeye cyane kandi dukeneye ko abarundi batahura bakamenya ivyo bijanye na Red Tabara. Nashaka ndamubwire ko yomenye yuko hariho Red Tabara iyo kuvuga ngo ibohoza igihugu c'u Burundi, iyo ntayihari. Mugabo Red Tabara branche parpehutu yo kugira ibeshe abatutsi bibaze bayihobokiremwo bagende bashe kwicirwamwo, iyo yo irahari kandi niyo bumva ituteza urwamo misi yose ngaho bari ko arigisha ibyo bavuga. Umvise ko bakubwira ntiwo burengeje urugero ngaho. None ibintu byose urashaka ko ndakubwira n'amapreve cyangwa iki twama twabisobanuye kenshi. Mugareka mvuge ko nabandi n'uvome ngo abaretse baravuga imwe twumve imwe yonyine. Okay. Red Tabara ihari si iri ku nyungu z'abarundi, iri ku nyungu za CNDD. Vyaba ibitero bakora biri ku nyungu za CNDD. Ivyo baheje kwivugira ngaha nuko Clarisse we aje gutabara abandi bo vyari vyabananiye gusobanura. Kandi biratangaje kumva abantu bari mu kintu batari capable no kudefinisa cause yabo n'igituma bariko baragwana babisobanurira abarundi babimenye. Bavuze banemanze yuko ngo habayeho gufunga imipaka. Bamaze gufunga imipaka si ku nyungu z'abarundi, ni ku nyungu za CNDD. Urumva ico bahari kubera boroshe ivyo CNDD ibishaka gukora mu gihugu. Nayo kubijanye n'ibitero, ivyo bitero bemeye. Ejo bundi harabayeho ibitero byo guturika amasasu mu makambi, ntibigeze bavuga ikintu na kimwe kubera batari babiteguranye nande na CNDD, bose bakubitiwe hamwe. Ariko ibitero bateguruye hamwe na CNDD nivyo bigize wumva baca babivuga bikaca bisoka no hanze bikaja nahe. Inotanga urugero rwahe rwo mu Gatumba. Ibitero vyabaye mu Gatumba baravyitiriye abangaba, vyari ku nyungu zande za CNDD. Ivyo bitero navyo zabaye gute? Nta ndwi yari iheze Tshisekedi avuye Bujumbura kubonana na Neva na Ntuze na Prime kugira babikore berekane ko ari Rwanda mu karere ruko rateza amahoro mu mutekano muke. Kandi undura nuko udashobora kuvuga yuko ufise ibibazo na CNDD hama ngo ugahungira kwande kwa Tshisekedi akaba ruja kwitegurira. Kandi ukaje uvuga ati ngo Tshisekedi yarakuvuze. Ategezwa kukuvuga kuko arazi mission uriho. Iyo taba mwebwe Uburundi nta mpamvu yari kuba yaragiye muri Kongo. Hama kuvuga ngo mugiye kugwanira muri Kongo. Uburundi bwagi mwe mufise amabata yangaye ku buryo Burundi bwatwara abantu ibihumbi 200 cyangwa no kubera mukorana murafashanya nabo muratuma iyo CNDD ironka presence yo kuba muri Kongo kubera iki kandi yaje nayo ije kubunganira ivyo namwe mwakoze
d'abord mwabanze kwica abana b'abatutsi babagiyemwo mubishyira he muri Kongo ko ntimwari kubicira mu Rwanda ivyo ntibishoboka muravuga ati reka tuje muri Kongo mugiye kwitegura kandi mutagiye no kwitegura ari kugira mubicireyo mugezeyo nta no kugira imyiteguro kuza gutera i Burundi ahubwo mwace murengera no mu banyamurenge b'abatutsi nanone murongera murica ngo abantu ntibasubire kandi kuvuga ubwoko kandi mwe muriko murica ubwoko mwagiyeho kubera iki bazura idire sindaheza ibindi bitero bitegurwa Yakagara gakorana na Ndayishimiye ivyo uri kuravuga n'ivyo kubesha no kubaza ubwo bangwe Senyamwiza ndagusavye nije ndiko ndatanga amajambo nije ndiko ndaraba ku isaha ndagusavye unyubahirize pfu mugaruka mu nyuma mugabo unyubahirize ndabigusavye Senyamwiza ari nuwundi nije ndiko ndatanga amajambo upfuma ugaruka mu nyuma ukagira uti nagomba gushikiriza iki Reka tuje kwa Sindaruhuka hanyuma Mr Brown tuce tusubira kuwundi yoba ashaka kugira ico ashikiriza Sindaruhuka fata kanya ugira ico ushikiriza Yego murakoze kumpa ijambo sinzi ko mu nyumva Yego turakumva ugerageze kuba bref ni wabishobora Yego ndagerageza ndahana mu nduru ni mumva hari akajagari mu nyihanganire So jewe nagomba numvirije ikiganiro kuva twese gitangura nuko ntaronse nyina akanya ko ku participa masije menshi yagiye araba ariko kubera nyene ndonke akanya kwivya Red Tabara nagomba shikirize icyumviro nabambona canke uko mbona point de vue bon premièrement umurundi wese ahari mu Burundi canke mu makungu yoba yizeye ngo ubukiriro muri Red Tabara novuga yuko sinzi natahishwe bite kuko ni sinigeno gisigura neza ariko yikoreye ni nk'urya kujya kuntu umuntu avoma amazi mu rukangaga kuko Red Tabara d'abord wewe ubanje kwimvira yavutse gute yaje gute hari wavye uko yavuye yaje muri 2010 ariko abantu benshi bayize kuri après coup d'état hate ya 2015 ivyo uko yavutse nuko ihari tubanza tuvyihoze reka tuje ku bintu biri konke icyo icyitwa Roberio ije guhoboza canke igomba gushikira ku butegetsi icyo ibifise inguvu stratégie ça fait 6 ans Nijari umurundi wese yo bari ngaha ari mu Burundi canke hanze nijari yigeze yumva hamaze ari umuntu yabivuze neza yabajije nuko bavugira Red Tabara batigeze banamwishura neza ahubwo bashe bashaka kumwataka nijari wowe urumva mu Burundi habaye ikinobwa gute uruhagarara ati Red Tabara irashitse Red Tabara nijari urumva bagira amasession mu ma journée internationale bamara nka 2 jours bagira bavuga atakindi bavuga ati Red Tabara atari ati uruhagarara mu Burundi ugiye kuraba Roberio nimba ico bita FPR yarashitse igashika nuko yabaye soutenir abanyagihugu nimba bari ku butegetsi ubunye mu Burundi bari ku butegetsi nuko mebe bakiri mu ishamba hariho muvuma y'abanyagihugu yabashigikira abagwana bagakomerekera mu rugamba bakavurirwa mu Burundi bakamara amezi n'ayandi bari mu banyagihugu ata muntu kandi babana n'abasirikare badashobora kwamenya kubera iki habaye ikintu cyuko abanyagihugu abenegihugu babashigikira ariko Sindaruhuka unkundiye bavuze ko atamutumba numwe mu mitumba 3,000 n'aba ntibeshe batarimwo mu Burundi wowe uvyumvira kwiki no ni kwa kwidigadiga bikanka yuko batwenga uravyumva mbega wovuga yuko ufise abantu 3,000 hakamara umwaka utaratera mu Burundi ngo utere basi n'amaposition angahe uravyumva ni kwa kundi jewe sinokwimvira gutyo gusa mugabo none nibaza nti none muri abo bantu imyaka 6 atabantu barerekana bafatiwe ku mitumba n'ibindi nk'ivyo Sesane biraga ibintu nakubwira ni kwa kuntu urumva none wewe ingenda kubaze ubona ko akanya katurega wewe wiyumvira ko Red Tabara itabaho wiyumvira iki no Red Tabara kubaho ni mu mitwe y'abantu canke nakagwe nyene k'abantu nyene biforomeye urumva bagomba novuga gute
Red Tabara nk'umugwi hariho nabonye yandika ngo nako kuri artificial intelligence nivyo nawe ushaka kuvuga no nakagwi urumva ni kujya ushaka kwidigadiga bikanga kutwenga kuko nta poids ifise haba mu Burundi haba mu makungu haba yo bari nta poids kuko nta kintu kiri konke muri siza barashika ko bavuga ati igihugu kirajugumiye baravuga urara nko ariko igihugu cyarungitse abasirikare muri Kongo urashaka kwishika gasendaru woshaka kwibohora rindira ibyo gushaka cyangwa udashaka ibyo biraba jewe mugaje ndiko muga nk'umugwi wo wita ngo Red Tabara uravye gufunga kwa frontiere kugwana ariko kumva yuko uburundi bugaye frontiere kubera Red Tabara seriously uri umuntu uvuga ngo urafise ubwenge bwo kwanaliza ikintu urumva twishyo kintu cyo pasa kubera bafunze mu Rwanda batafunze muri Kongo batafunze ujya mu mipaka wa Tanzania nukuvuga ko Red Tabara batari niko wumva mu munyagaye hose mu Burundi byanse yuko mutera kajagari ku mpaka wa Tanzania no wa Kongo mugatera akajagari ku mpaka w'u Rwanda ku buryo igihugu cyugara umupaka w'u Rwanda kubera mwebwe sindaruhuka ariko rero ndavyumva usa n'uhinyuje abategetsi ba Republika y'u Burundi bo bavuga ko cyane bugaye imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kuko hari abagwanyi bitwa abo muri Red Tabara bama barabatera baturutse muri ico gihugu wewe urabihinyura bugaye umupaka bavuga yuko hariho abantu abasirikare bashatse gutera kudeta birikanga bagahungira mu Rwanda bari mu Rwanda vyanse urumva u Rwanda rwanse kubata kubera iki muri za 2022 bari baruguruye kandi abo bantu batigeze bavayo urumva ni kujya kuntu nimba umuvyibuka abantu ze abasirikare b'u Rwanda bajya igisirikare cy'u Rwanda cyaremeje yuko bagiye kugira kubishyira mu ngiro uravyumva biranka donc bagiye kubarungika i Burundi kubarungika barungika bajya abantu bangahe 19 barungika abantu intuze imbundege les hommes de troupe hari umugenerale yarimwo hari umukoloneli yarimwo hari umuntu yigeza w'umuntu akomeye mu gisirikare cy'u Burundi igihugu cy'u Rwanda cyatanze mera nk'usongora rero bajya barabarebere bari mu ma operation militaire sinzi yuko uri kuravuga ivyuzi wewe babaroberi batabaroberi bari abantu bacikiritse point c'est tout umurebere yamaboneka ko akiciritse n'ubu baracafunzwe nta muntu yarakomeye ariko n'ubu baracafunzwe nimba bariko barakina na Dede nibaze yuko ukwiye gutahura ko n'ubu bagifunzwe iyo jeune none izohera ryari yewe bangwe sindaruhuka sozera icimviro cawe tuje kwa Mr Brown B sindaruhuka Andres untize umunota umwe ngende uzabukoze pour terminer Andres ikintu bita Red Tabara bareke gusa guhuvya imiyabaga y'abarundi ngo barafise cyanke barondera ukundi kuntu bacyorganiza batangure bishasha kuko ivyo barimo depuis 6 ans nukwidigadiga bikanga ko batwenga murakoze none sindaruhuka Andres umuntu ukumenga no muhinga mu vy'intambara ziwe yatubwira academy militaire inge gato sindaruhuka wewe uri kurumviriza bagira bati hariho ibintu vyo gutabara i Burundi bihari wewe hari inzu iri kirasha ubone i Burundi simbona yuko ibiri mu Burundi nimba icyo bita ivyo bita gwagomba guhoboza iki nta bintu bisaba umuheto bikenewe wala utabuja kuri page yiwe mu morale umviriza uwo muntu wese azozavuga ati jengira nunga umugambwe kugira ngo ngwane na Saint David aho turashobora kuyaga ariko ngo ugira uje ngufate ngo ngufunge ngo ugire kiroberi ngo uje gutera Saint d'abord est-ce abanyagihugu wewe urumva yuko ico kiroberi cyawe bakiyumvamo radio
hari amakisiyo namwe urakora ukabona yuko hema abanyagihugu bagushigikiye, hari abanyagihugu Okay, barakunyegeza. Andres niza de reka seconde twumve jewe ngiye tuzobukoze. Mr. Brown icyo B. bita backup. Ihangane gato Clarisse, reka twumve Mr. Brown B atari bwigera avugana gato. Mr. Brown B ndabaramukije. Amahoro neza, sinzi ko munyumva. Yewe ndabumva, sinzi ko mwoduga kwijambo. Yego murakoze. Jewe nakurikiye ikiganiro nteba mugabo cane cane nduze kubera utu tubazo pro goodness ikarabaza kuvyerekeye Tabara. Hanyuma murabona ko haci haba amajambo n'ama emotion no kutumva kumwe no gukara mbere kurakwa kujamo. Ce qui est normal kuko ikibazo ca Tabara canke ico kubohora igihugu ni ikibazo nkoramutima. Ushaka ugikora ko wese rero ugira ati shaka kubohora igihugu canke kubogora igihugu, abarundi bamushinga amaso kandi bagakurikirana ivyo ariko arakora ku bwabo kw'izina ryabo. Nico gituma rero nka Tabara canke abayivugira boza baragabanya ishavu iyo bariko barabazwa utubazo. C'est quand même normal ko abantu bashobora kubaza ibibazo kubiberekeye. Hanyuma kandi n'utubazo ntitwobura kuko bavuga yuko Tabara imaze plus de 10 ans. Hanyuma akabazo ka existence mwumvise ko yakabajije, burya ntabakabajije ari umwe abafite utubazo bene utwo ntibaba ari bake. Nibaza ko jewe mpanura nk'abayobora canke abayivugira boza bararaba degré d'audience, kuko burya abarundi baraciye ubwenge. Murazi yuko mu Burundi burya la qualité de l'éducation yari hejuru à un certain moment, nuko vyagiye biratituka. Rero abarundi baraciye ubwenge, abarundi barakurikira, abarundi bariyinforma. Nta murundi muri ivyo bintu usanga wokwita ubutazi canke igitazi. Iyo rero bagonanwa, wewe ukaba ari wewe warujejwe gukora ico bariko baragonanwamo, c'est à toi de vérifier yuko koko uriko urabasatisfeza canke hariho agahazi. Nka Ndondeza ndabona yarabaye umujournaliste. Ukaza uri umujournaliste canke uyoboye ikinyamakuru uraba l'audience. Mbega audience yanje ingana gute? Mbe ndafise audience? Mu banyumviriza bari bakwiye kunyumviriza, mbega ndafise audience? Audience ni nini? Le niveau d'audience ni ndende canke ni nto? Iyo ubonye rero audience iba ikubanye nto, uca utangura kuraba si la qualité de tes productions ari nziza canke inyura abo uriko urakorera. Iyo rero ibaye nto uca wisubiramo ukameliora, ukadiversifia, ukagira iki. Kari akarorero rero kari nk'akagohe kubabazwa n'ibibazo, ahubwo murabe si possible niba audience ari ntoya, muhindure umukenyuro kugira abarundi babayoboke canke bakurikire canke bashigikire. Nayo ukubohora igihugu vyovyo abavyifuza ni bose, ntawe utavyifuza abona igihugu iyo kiriko kiraja. Abona CNDD ingene yamaze abantu, atari kumara abantu gusa, ingene yanyonyeje ivy'igihugu, ingene igihugu catabaguritse kigeze kubica nyuma ku isi. Birababaje, ntawe tokwifuza ko ibintu bihinduka. Ariko rero namwe ubwo ruhora mushaka gufata canke mubona ko mufise, nimurabe koko ko muriko
shimisha abo gwerekeye hanyuma mubona babaza utubazo nuko baba bagonanwa muhindure umukenyuro mukore ku buryo babashima hanyuma babafate mu mugongo bikwiye mu bumwe tubumwe twese dushike ku byo twifuza igihugu cacu gitoye itoto nitekane rero turafise ukuntu tudakunda les critiques twebwe abarundi canke twebwe dushinga imigwi canke imyari canke amashirahamwe kandi iyo ni defu nico nashaka kuvuga mumbabarire ni n'abari uwo nkomerekeje ariko nari numva notanga iyo contribution kandi murakoze mugira amahoro yewe tuyasangire ni bimwe bagira bati amahoro yo nasasagare iyo twuba abandi twakwakiriza nk'amashi gutyo kuko urarivuze koko kandi uraduhanuye Clarisse yari yagize ati urantunga gato ndiko ndihuta ariko uwakurikira ari gikwerere uramwemereye Clarisse yego nta kibazo d'accord Clarisse duga kwijambo nze nashaka mvuga utuntu tubiri ariko reka mbere kuri uyu yahejeje kuvuga Mr Brown bon impanuro atanze nibaza yuko bayumvise abijejwe abo muri Red Tabara ariko nashaka kandi ngaruke ku kintu nari navuze kare ari naco nari nishuye ubabaje bijya bibazo pro goodness nibuka nuko ngaha aye nta muvugizi officiel wa Red Tabara umuntu uko kashaka amakuru mu biganiro Red Tabara iho ritunganya officiellement canke yaje ku maradiyo canke iki inkuru y'imvaho yoyikuraho canke barafise page YouTube barafise page Facebook barafise na page ya kuri Twitter ngaha aye umuntu ashaka inkuru y'imvaho yobandikira canke akaja muri ivyo biganiro akabaza utubazo akaronka inyishu hanyuma ikindi kintu ashaka nibaza ko notanga ku muco c'est vrai habayeho amajambo menshi guciranamwe amajambo ariko nibaza ko atashavu ryagiyemwo ahubwo nuko gusa wasanga umuntu ariko arishura bakamuciramwo ugasanga bibaye akajagari mugabo ntashavu ryarimo hanyuma rero utuntu jewe Andris twatumye ndagusaba ati ce ngenda kuryama kuko urumva nta hari gihe uraba n'abantu mwishurana ugasanga ntibinakenewe nagize muri commentaire ndagushiriraho screenshot y'ibintu Senyamwiza yanditse urumva je Senyamwiza ndamuramukije ariko urumva sishobora kwishura ivyo avuga kuko Senyamwiza n'umuntu yubahutse gutuka kwa gasore yandika ati nagutaginze ndazi ko ndagusoma commentaire uze kuzisoma reka nandi ndabisubiremwo ati mbega atari kuba yarifatanije n'abashaka gukura ubwami hari kindi yakoze mu gihugu umugize umutabazi kuko yakoranye na Mirerekano na Kayibanda ndaremye abatabazi n'abacakara b'umukoroni ntacahindutse ntiturikukira urumva rero umuntu nk'uyo sinibaza yuko jewe ntacu noshobora kwishura ku vyo yavuze n'ivyo yavuze nta gaciro nobiha uko nyene wamukurikiye Clarisse acuvuga ko bamwise ko ari umurede tabara imbere yo gusoma commentaire aho nimuzi ivyariko biravugwa igituma nanditse ico kintu kandi unabishoboye biriko byose bari bahejeje kumwita je aho yari muri reka ndabisome ariko aravuga ko Rwa Gasore ari umutabazi nawe ari umurede tabara ndabigusomere Senyamwiza yego ndabizi ushatse none abisubira kuko nije navyanditse ama nanone nimba hari ico nabeshe muri ivyo Clarisse hava none tubwire ivyo yubatse mu gihugu Rwa Gasore tubwire ivyo yubatse mu gihugu Senyamwiza ndagusavye urumva reka ndabahe context ushaka ko tuvuga amabarabara yubatse ijambo ryonyene yabari abarundi bati nimugire ngo ashi mutekane hatsinze abarundi hatsinze rijya jambo nubu abarundi bacumviriza gusa bagatekana nigiki kindi kibiruta ku Burundi nibutangurana na Rwa Gasore hariho abandi bari batwaye Burundi mbere ya Rwa Gasore Clarisse sozera ico bari kurashikiriza tuje kwa gikwerere duhava dusoza ego ngira uravyumvise urumva je nashatse kukwereka abantu rimwe na rimwe tuganira urumva n'ivyo bavuga atagaciro nobiha canke ngo umuntu avyishure ivyo avuze navyo hari mu kiganiro bariko baravuga ivya Rwa Gasore mu biganiro gikorwa na Rugambarara ndibaza hanyuma ndondeza yandika ati biranditse vyose nguma nikanga umengo ariko avuga kubu na message ya Red Tabara Rwa Gasore ni imfura y'abatabazi nta na hamwe yanditse Rwa Gasore no muri Red Tabara yavuze ati ni imfura y'abatabazi Rwa Gasore twese abarundi turamwisunga turamugendera
by'umwe uretse Senyamwiza ngira ngo hama rero Senyamwiza nuko yamwishuye ati mbega atari kwifatanya Uburundi butangurana na Rwagasore nta bandi babayeho imbere ya Rwagasore ko mutabavuga urasigara urabisigurira abandi basi ko jewe none ubwo rukundo mukunda Rwagasore ntimukunda abandi n'uruhe rukundo. Okay, je nakubereye ko tutoganira ntaco reka mpeze uravugana n'abantu kuko je sinarishigikiye ku bwami buvaho ababugwanyije bose tuzobagwanya. Senya mwiza urantunga usubiye guciramo umuntu mpamva asanga nakumanuye ivyo ntakunda. Urumva ico vyari cambere hanyuma hakurikiye wa wundi nimba ari sindaruhuka ivyo yandika kuri konte yiwe urashobora kuja kubiraba ariko aravuga aho yishura Esdras avuga ku ngwano za Kongo hari ivyo ariko aravuga abwira Pacifique nahazwe president wa Focode sinona bisubiramwo ariko muze kuraba rero muce muraba profili y'abantu bagwanya Red Tabara murakoze ijoro ryiza. Yego mijoro ryiza twese gikwerere wofata akanya nawe ugaca ku mayange sha Andris ya kandi nawe wabibonye mugabo reka mbandanye kwijambo wakomeje utubwira uribuka yuko imbere yuko impari zitangura ariko uravuga uti mbega ikibazo mu Burundi kirahari ndibaza kuvyibuka yuko iryo jambo warivuze kwa kugira ngo nyine wibutsa abantu bahari ariko n'uyu mushinga ntahe ahejeje kuvuga mu mwanya uheze imbere ya Clarisse yagishikirije n'ukuri yabivuze neza atari umunwa wanka kuvuga ukuri abandi bakakuvuga kandi ukuri kwama gutsinda nta woja ngaha ngo avuga ati mu Burundi hari bibazo twese turabibona n'ukuri ariko ikibazo abarundi dufise twiteze utunyoni twigira sindabibazwa tugira utwo twigira twose bamwe bakaza bibarisha utubazo bakigira amaturnire abandi bagira hirya no hino umushinga ntaje kuvuga ati abarundi n'abantu bazi ubwenge kandi ndabemereye yuko nta muntu afise konte ya Twitter ngahanye atazi ubwenge akurikirana internet ku buryo bw'uko ashobora kugira igihe agasaba ijambo akagira amaturnire tubona akagira amamanevre tubona etc mugabo nukuri ikibazo twese kiraturaba kandi havuye twebwe hakurikira abana bacu hakurikira abuzukuru n'abuzukuruza tuzosiga mugabo mwumve yuko ubu igihugu cacu giheze muyabira kigeze muyabira ivyo rero byo kuvuga ngo uza kubaza ngo Red Tabara wigeze wewe ukora iki wewe ubwawe wewe uri gukora iki ufashe iki kumva rero uzuka ukifatira mu gahanga abandi ukavuga ko ataco bakora ukavuga yuko wewe akazi kiwawe ari kwishyuza inyishu nkuko menga hari umuntu yikorereye yigize rambo ukwikorera igihugu abandi ukwikorera imiziga abandi Bobo Daniel yavuze ati nta muntu yaremewe gutabara abandi no kwikorera imiziga abandi twese igihugu kiraturaba kandi kujya cyatwibarutse nous avons des droits et des devoirs ni kubera iki abantu bamabaza ngabiteza utunyoni kandi bazi neza kandi babona neza yuko ikibazo hari n'abageze ku mfiro ndetse basigiye abagore n'abana babo babona neza yuko bari ku mfiro mugo baraza bakavuga ubujajwa bakavuga ibitakwiye kuvugwa kandi bazi neza yuko twese ayo turira aramwe kandi bazi neza ko twese dukeneye gutabagwa turiko tugwa tuvyuka kugira ngo igihugu cyacu gitabarwe nuko rero Andris ico kibazo ugikomeze kuko novuga yuko ari umuzi igihugu cyacu kirakwiye gutabagwa c'est ça la question primordiale nico kibazo de base hanyuma dukora iki s'il vous plaît murakoze. Egome cyane ndagukengurukiye reka twumve Bahizi ariko nagira nsabe uwo bari hejuru akagira ati jewe namaze kuvuga kandi nihaguye koko amfashe amanuke kuko ari nk'umushinga ntahe James Anderson atarashobora kuduga hari nkwakuzi ndabona ko yasubiye kumanuka ariko arasaba Bahizi duga kwijambo. Murakoze nagumye ukuboko kari karushe agize yewe nivyo nagumye mbona uduze ukuboko koko ngira ngo wari wanarusha. Halo Jesse
sinkunda kugira ico mvuze ku bantu n'ukuri bagwanya CNDD-FDD uwo ari we wese jewe vraiment agira na reaction y'ukwemera yuko ayigwanya jewe sinshobora kugira ico ndamuvuze kubera mba mbona ko jewe kubwanje ndamufata yuko yateye intambwe ya mbere kunja imbere sinamutumye agize ivyo ntashaka sindamushigikira atabigize nzorendera ibindi mugabo abagize ikintu jewe nshaka kandi nkunda kubera ari intwaro zitwaye nabi hanyuma ibindi abivuze kuki kunuko nzi nuko iperereza ry'u Burundi nzi rikora ku buryo rishoboye hari abantu rituma benshi bagira batavuga rumwe nayo bakaza kubera iyo tugize ama-enquête menshi ku mayigisi tukagerageza kurondera ukuri abayigwanya bameze gute bakora iki mbega bariko bagira iki nuko tuba turiko duha amakuru iperereza ry'u Burundi nibaza ko twogerageza nabo nyine ivyabo ntibabivugira aha twebwe ntituyikunda tureke kujija Rede Tabara nimba igwanya sava nikore birame mugabo tureke kuyivuguruza nibayitsinda natwe tuzokora nimba itakora ivyiza tuzokora ibirengeye ivyo kirakora nibaza ko ari byo zoba vyiza paske turiko nabo bakora ibo sene bivuga ko itaba mugabo ikikora ibindi simbona akamaro ko kugira kuko umwansi wacu n'ukuri dufise twebwe ni CNDD-FDD abandi ntibaturaba nimba Fokode ikora ivyo tudashaka ntibituraba ntitwayitumye nimba Magi akora ivyo tudashaka biramuraba ntitwamutumye twebwe turakwije imyaka niturabe ico turiko turakora twebwe nico namabwira abantu vraiment tureke guta umwanya mbega abo bantu twishuza tubahemba ngahe turazi bakuru nibaza vraiment ko twoba ntuzenye tukareka tukareka abatwikira abantu sibo abatubuze bana kwiga sibo abatuma abana bacu baja gucamera muri Tanzania sibo abatuma amashuri atagaciro sibo rero nibaza ko twova mu vyo turimwo bashobora ko turashaka kubahanura ko bagwanya umwansi wacu mugabo iyo twigize abansi babo nuko tuba dushigikiye CNDD-FDD nivyo numva rero cyane cyane jewe abo base biratuma je nufuma mbona CNDD-FDD tuko mbona abantu nkabanje nkabasenya mwiza nufuma mbonera kure canke bakenyera rugamba nkamenya ko ari bo mugabo aba bantu vraiment kubera iki uvuze gutyo sampurusa bo turabagwanya tuzi ko abansi bacu mugabo ntibashobora kuvuga ko banka CNDD-FDD ukumva ibintu bavuga bitagira ibintu bitagira ifatiro hamwe byabaze byo mu kirere bitagira bija niyo bipfa none nto rubumviriza wewe none uri umuntu muzima Adresse twumvikane vraiment twe turakuze ntitugira igihugu ntitugira iyo tuba ntitugira iyo tuja none bo abantu bozana ibitito kuva 2023 gushika 2026 tugoma mu kirere nk'inyoni tuzoshikaye basi reka twemere ko Rede Tabara ifise ibiyigoye byinshi mugabo kameme irahari turavyembe none ntihari irafise ibiyigoye ishobora kufise uburyo buke ishobora kufise ibihanze byinshi igwana na leta ifise irungika abayigwanya muri Kongo mugabo gute izo nguvu zo kurondera mbega iriho irahari iri tuzikurahe dutumwa nande niki niho rero je mvuga nti irifo yuko turabe biduhanze dukeneye kubimenya naho ntitwobicisha kubera tuba tuko duha amakuru ubutegetsi bw'u Burundi tuba tuko turafasha abayigwanya nivyo numva je nta mwanya numwe nshobora guha abantu umuntu wari we wese yiha iminota irenga 50 canke umwaka agwanya abantu agwanye CNDD sindavyumva wopfa umureka ukarabyo bija basi kwakora ivyawe ukabirindira nuko numva yego urakoze yewe muntunge mushinga ntaye James Anderson antuseje ko nta bwenge ngira nta muntu muzima niki kandi uramureka ngenda atamusubije ugabo no mubwira mushinga ntaye James Anderson mu ijambo rimwe amenye ko nta mbari hagati ya CNDD na MSD cyangwa Rede Tabara bose ni bamwe n'abaparpe Hutu bari mu ntambara y'umurongo wa 5 Gahutu Remi yavuze yuko mu gihe bazogera mu gihugu abahutu bazosubirana mu bwabo murakoze James Anderson urakoze cyane ku ijambo merci beaucoup voilà yego
ikiyabwira ryose basha niko notangura kuvuga iminsi yose niko ndabivuga kandi kubera iki urumva umwe avuga ukuri undi akavuga ukundi okay bien biragoye basha urugamba rwacu ruragoye pe bien ntaco bitwaye bigora abagabo Andres okay we shall overcome one day. Okay. Bien. Hari ikintu urumva nshize ntevye pe amucurambi ijambo nshize ntevye nari mu bindi bintu bikomeye naho nyene no kubiza ukuri nariko ndandika ngando kimikomeye cane nkwana na printer yanje urumva printer nkayishiramo ibintu nayo ikanyankira muga mu nyuma ndanegosia nayo irabimpa neza urumva harya rero il faut toujours négocier je te jure que vraiment c'est très bizarre j'ai négocié nkayishiramo ibintu impapuro nyinshi nyamara burya untunge ndagushire muvuze ikintu gikomeye sino iyo uyiyashara nako wayihondagura ukayimena niko ushatse kuvuga bien sûr ko umva nashizemo impapuro nyinshi ikazanka igaca ngaca ngenda igaca inshira meme muri AI igaca imbaza ibintu imagine toi ngo kubera iki en fait voilà bon voilà ni simple my friend ni simple haye usunitse ikintu ndabwira n'abana biwanje plus que usunika ikintu ndigikunda genda boro urumva nukuri pe il y avait ma mère au Burundi qui m'a téléphoné urumva sinamwishura puisque j'étais en colère avec mon printer yarondera kumba ikintu ca 500 pages sur l'histoire du Burundi du Rwanda nzoyiba partage one day musiza bien sinzi ukuntu ayironse hanyuma rero ndayibonye nti sha abana genda mujyame rero nikoreka ikintu printer nkaguma ndayicunga nayo shiramo impapuro nyinshi ikacizicira ikaca inyankira en fait voilà bien urumva iyo ni anecdote urumva aho uri mekanike nibiki ikintu cyose ugiforjeje kiranga je naciye nandika ku gapapuro ndisha il faut négocier ukundi kuntu umugabo ukumvikana n'ico kintu ukarabe pourquoi bien ijambo impapuro 20 ndashaka 50 kugira ngo izo 500 zinyaruke bien aho kantu kanyigisha ikintu numva je partage akantu bon handejeje ko sinubatesha umwanya Andresi nabo muturi kumwe benshi tuba tuzinanye bien hariho ibintu rero ngoma ndugeho gatoya ibintu byo kwa Nyamwiza vraiment jewe birambabaza cane ego warambujije kubivuga n'ibintu byo kwa ushaka turaje birambabaza cane nabibiye nandondeza inbox birababaza cane kuko nta mafakte aba hari nukuza ntana je vais vous dire une chose urumva quand tu te déclares un scientifique uyo wewe avuga ko yabaye musoda d'accord uwo nawe ngo numu professeur d'université et il nous raconte l'histoire de l'homme debout urumva vraiment c'est la première fois que je prononce ça par rapport à ces gens-là et à ce moment narumva kumengo bo bariko baravuga ibintu pourquoi mbaza ico kibazo pourquoi parce que twari ko turagwana nabo badede nabo batubwira ko ataco tumaze nayo tukabwira turamaze ikintu wavuye hajya nawe wavuye hari imburuza contre imburuza en fait je navyumva gutyoye c'était cela tout simplement mais voilà mais kuvuga ngo Rwagasore
Rwagasore vraiment n'umuhutu je vous jure mes amis icyo gitabo nazanye nzokibabwira one day ni ikintu gikomeye cyane tuzobiparataja Rwagasore n'umuhutu agomba umuhutu d'ailleurs d'abord reka kumwangira k'umuprince aba umuhutu w'umugabo n'umuprince kandi n'umwana wa se wiwe si umwana wo kwa Sinyamwiza canke kwa Nkuze uwundi ari we wese urumva n'umwana wa se wiwe. James Mbabari ivyo bintu hari ahantu wumvise nabivuze cyangwa uri kuravuga igitabo cyangwa ari igitabo ivyo wasomye muri ico gitabo Senyamwiza umbabarire ndazi yuko dukunda cane tuhora byinshi reka kunsimbira ko wumvirize hanyuma ninaheza turavugana kuko isi sindiko navugana na Senyamwiza ndiko navuga n'abantu twicanye nga twubahana tumananye imyaka myinshi kandi dukuze benshi peut-être gusumba wowe bien canke n'abatoye d'ailleurs naho baba batoya mwicana kuziko bien aho rero wowe sinzi comment si ntabwo nansimbira ko kiranazira gusimbira ko bien icyo nokubwira ni kimwe ngo Rwagasore hari umuntu yabivutse umugabo umenye ariko ngo n'umuhutu uri nawe ngo ico gitabo nzokwereka ngeneye ibintu bikomeye cyane nariko printer yanje kamanyangira umugabo hasigaye sur 500 pages hasigaye 20 nzoyikubwira wewe nabo turi kumenga bien hanyuma Senyamwiza tegera muri zirejo z'iwacu nimwaja muravuga ibintu doseye d'histoire pizza dorme debout ça marchera jamais ngo n'umujwi par exemple reka ndababiza kuri ico kintu nayize kupanga kuna kivuga cyane ukamenya turi kumwe umujwi wahe assume kuri umututsi gusa situ chamuhutu gusa ibyo batwa tunabirekeje n'icyo mbona kuvuga assume ça assumer ico wabakoze dans cette histoire y'u Burundi en tant que d'une génération y'abahutu y'abatutsi assumer hamiki naco nukuja kuvuga amashauri adome debout Rwagasore wowe Rwagasore cyangwa wundi nyangwaga umuntu cyamwambutsa ndagutakiye cyenda kwerekerera je vais développer ici nous nagomba babwire par rapport à quelque chose écoute urumva ce qui s'est passé dans l'histoire du Burundi merci beaucoup Andris kuko vraiment au début nitwumvikana neza kuri iyi espèce yindi mugabo ndabyumva neza byinshi era we ndakunda tuvugana ukuri kwemanze bien ce qui s'est passé c'est quoi tureke l'histoire ibyo kwa ntare bita ndagutakiye nkaho yewe naje novyuka nita ntare cyane nita ndagutakiye nanuze nabonye ashaka ingwe ntuze ya uyu yishe abantu mu gatumba yigize ingwe numengo y'umwenengwe nka mushiki wanje nkahaye kiranazira nirakunda voilà bien hanyuma rero oje ni blague nshije mu ariko mugabo blague ivuga ikintu bien hamiki naco je vais vous dire une chose ce qui se passe aujourd'hui ce qui s'est passé hier c'est ce qui se passera demain. Il y a quoi, mes amis? Il s'est passé quoi? Tureke l'histoire ancienne tugende kuri uyu yaturondeye independence akagwana nico gitabo ndagisanzemo cyahise n'umunyarwanda d'ailleurs
bien hanyuma ce qui se passe très 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 fort ariko dusigaranye nk'umunota umwe munyemereye reka ndakunyarukirize iminota itatu gusa apani umwe itatu gusa ndakubwira icyo ngomba kuvuga uko woba voilà uzobukoze cyane hama henda kwereka ce qui s'est passé c'est ceci ko noneho nagaruka na munyu ce qui s'est passé erega kwa Gasore n'est pas sorti de nulle part se wiwe Mwambutsa yari umwana w'imyaka 3 baramurera araza aradukira igihugu aranka no kwibatiza aratonera indépendance en fait buriya niwe yatonera indépendance son fils il a marché dans ses pas bien hari ibintu nzi bamwe baca bashinga amatwi cyangwa bashinga amanuze imishatsi Micombero nawe nyene Micombero il a été élevé dans cette dynamique yuko protéger la population yuko umwana d'abord yavutse akabona adafise se na nyiri impande agakura agaca agira ati aha abantu baranyemeye reka nanje nkore ico gihugu canje puisque nabo baranyemera en fait ni bintu la moralité l'éthique la moralité hanyuma arakura agira ivyo umuhungu we il n'a pas eu le temps, je veux dire umuhungu donc Gasore il a eu le temps, oui il a eu le temps, je développerai cela one day par rapport à Mose Nibiki, par rapport à tout cela mugabo ndizeye nta mwanya rose bien hama Micombero il a été oui élevé à la cour presque sa femme no umwamikazi wariya voilà il a été ariko urumva bavuga ndabizi d'ailleurs ni muhima mugabo ça n'a rien à faire avec quoi que ce soit il a été aussi élevé aux idées de ce qui doit défendre le pays apana muntunge ya minota itatu yahavuye ikwira muntunge urakoze cyane ndabakengurukiye mugabo ntugende utaneguye nanavuze ibintu bibi ugende ndabakengurukiye burya umuntu akuze ababonye byinshi ashobora kukuyagira koko waba utari umuntu asamara akagira ntaburice ahakura yewe turagukengurukiye koko rero nagira ndabasabe ku munsi wa 4 tuzosubira tuganire ku kiganiro umukuru w'igihugu yahaye ikinyamakuru Intumwa uragenda ucumvirize ukikurikirane tuzoze tukiganireko ariko ico nagomba kuvuga ngaha nuko twozonafata akanya yewe tukabandanya no kuri iki kiganiro twariko turavuga kuko urumva ko kiri siko novyita un peu sensible ariko kiri sensible hariko ibibazo byinshi abantu bibaza ico gusa nagira ngo nsabe hamwe hogira ugira ati hari ico ngomba gushikiriza ndabona nka Nkwakuzi Senyamwiza imbere yuko bagira ico bashikirije nagira ndabasabe tucisha amaso kuraba bagiye baragira ivyo bagira bashikiriza arabanyandikiye nabo nyene usanga batabuze ivyiyumviro vyiza ego ngaha hari uwitwa Vigil was here agira ati Rede Tabara igwana muri artificial intelligence ati Demokrate avuze nivyo FNL igihigwana Adolphe wamubona muri V8 n'abagarde corps biwe asekiriza akarere nayo Burundi Archives ati Andris ati bishoboka muzokora ikiganiro ca avènement du multipartisme au Burundi muri 1998 ati mutumira bari bakomeye muri Prona na Frodebu ico gihe
n'abari mu gisirikare ico gihe. Mugenzi, ico novugira ngaha nuko ico kiganiro coba kinezereye koko cane ko abo bantu bagihari. Uramfasha rero kubashikira canke wewe uri ngaha uzuheze unjakara uti naronse uko ndabavugisha uti isango niri duheze rero tuganire. Burya abaganira ntibabura ivyo bashikako. Nayo Mr Brown atandrisa ati sero contraire mu kirundi bavuga ngo ngaye urubanza singaye abagabo canke ngaye ijambo singaye mweneyo. Nivyo urantunga araho nari niheza. Nayo sindaruhuka ati wavuze Jacques ushaka amakuru yiwe azanyegere ntasumira isumba Jacques ibaho kwisi y'abazima. Sindaruhuka uti ntasumirinda ibaho hano kwisi iruta Jacques. Nibaza kuvuga Jacques Bigirimana. Ewe ko ntona ukiri hano niwashaka kugira ico ubivugako uratubwira ako kajambo canke ukambwire mu gutwi. Nuko nayo intahe taye Materede Tabara niyo yatumye frontiere zifungwa ati yewe ndondeza utaducuriza ati kinya serum murayiduteye ngo mukomere. Nabona bagiye barishurana Nyambo ati izi space za Andris zahindutse propagande z'abagenocidere ba Rede Tabara ati sont pas tolérants du tout yo kumviriza Maxime usenya mwiza ati un débat équilibré isaba gusangira ijambo equitablement n'ukwirinda gusoma ibitutsi bityoza bamwe. Yewe wewe twateramanye ngira ngo jugement y'abantu barashobora kugira bati nivyo ivyo uvuze nanje ntihabura kankorokera mu gutwi ntihanura. Umuntu agirwa n'uwundi mugenzi. Nayo Asher Jeune ati Andris wumvise ngo tube twumviriza ivyo bavuga ntiturabe abaribo atariko ikigatanya ngo nukuri uri faceless. Rede Tabara irakunda gufatira kuri FPR ariko abarongoye urugamba rwabo bari yerekana. Ndabona bagiye barandika Unia ati Mangetengete yabariye Damien ko Rede Tabara itabaho ubu ko ayivugira kubera des questions stratégiques mubaze Damien ari ngaha ndondeza ntiyubihari. Nayo Goodman atabarundi ntitwitega ibindi ivyo bihuhusi vyitwa Rede Tabara ni arme yo kuri Twitter. Okay. Yewe abantu koko banditse sinzi ko none bivuga ngo ndabimare noba ndiko ndabesha. Nayo Bobo yambajije ati Andris ati uwo muguzo bihagarika n'uyuhe ko ari wewe nanje mbega wewe wabatumye iki nimwaba mwifuza kumenya ingene izotera nimwebwe nimushireho inguvu muyishigikire hama muyitume ntimuze murabaza ngo igeze Rede Tabara ataco mwayitumye. Reka nenda kwishure ko wambajije nari nagiye ndataruka. Je uko nibaza mpora ndabishira mu marushwa n'amagorwa abarundi twese dufise imyaka ibaye iyi n'iyindi kuko ugituma ndavyibaza gutyo nuko umuntu wese akura mu kanwa akavuga ko ivyo ariko arakora abikora mu nyungu y'abarundi. Nushaka uba ufise ONG locale canke ibi vy'abaharanira agateka ka muntu urwana se n'ibindi ugicisha mu kanwa ko uharanira inyungu z'abarundi uca utangura kuba redevable en quelque sorte kuburyo barashobora gukritika bashobora kukuvuga n'ibindi nk'ivyo. Ntimukabitinye rero impanuro twahawe na Mr Brown jewe nayifashe nka nkama. Iyo rero ugira uti sinshaka umuntu ambaza nihushize nagize nti iyo mvugo ubwa mbere ni imvugo yo gutera ubwoba abantu. Iyo ugira uti ndafise inyishu ushobora kuvuga ntabwo ushobora gutinya ikibazo. None rero ubudashaka kugira icabazwa naheze ashinge urudandazwa se canke ishuri ryigenga aheze abitware uko avyumva niko ndavyibaza. Naho nyene ishuri ryigenga abavyeyi ni mpaka bakubaze ntuca ugira uti uyu mwana wawe kumbajije ikibazo kura ngaho tware abashaka baziga niko ndavyibaza. Nayo intare batinya ati M23 yagwaniye muri Congo FPR yagwaniye mu Rwanda ati NRM yagwaniye mu Buganda ati igihe cose Rede Tabara itazoba invisible nuko abarundi bazovuga ko ari cuka canke ari abadede.
jewe reka ndababwira ico nibaza ibi bintu dupfa ngo iriho ntiriho na Yezu bavuze bati uyu muntu abwirizwa kuba arimo amashetani ati nimba dukorana sinzi witwa niba ari Bezeburi n'ibindi nk'ivyo ati tukaba dukorana nta kibuza iminsi izovyerekana ivyo rero vyo kwirirwa duharira nivyo sivyo iminsi izotwereka nibaza ko ivyo tutoja ngaho ngo tubiharireko nayo ndabona bagiye bishurana ati VX ati Andris ati tuzogutuza nka baratuza uranka ko abantu bavuga ati reka abantu bisanzure tanga umwanya ukwiriye ku bantu yewe kireka ari vya bindi vy'ushaka kugutuka atobura ica gutuka hano ndahari ndahamaze ngira ngo amasaha agiye kuba 10 canke hafi aho ntabwo ndije nagumye mvuga jenyene nayo kavuba ati okay ndabona ko bagiye barishurana nayo Vigil ati space we saving s'il vous plaît ati ndagiye okay ndabona bagiye bishurana asheje ati nimba rede tabara ati Andris ati nimba rede tabara igwana n'igisirikare cy'u Burundi kuko atabo batwereka ko bafasha ati au moins pour ataba prisonnier bagira kuko M23 yarabatweretse yo changement ati mbega wewe watunganije ikiganiro Andris isaha uri gukora iki kugira igihugu kibohoke yewe burya vyavyo vyose naho noba ndi murakimazi uwo nakoranije abafise ivyo bariko barakora turahurira hamwe turaganira abarundi amakenga yaheze cyane cyane nk'uyitwa Pro Goodness yagize ikibazo abaza ntuntere rero ubwoba uti ivyo arivyo vyose ntaco uriko urakora kuko nyene umurundi yavuze urumva ivyo abavuze nayo Greg okay ati kigatanya ati uyu munsi ndifuza ihinduka no gushigikira abari mu bikorwa bigana kuri iyo ntumbero atariko ubu ndi confronté au simple fait que je veux rester anonyme muco nokora mwarategekanije uburyo abantu nkanje bocamwo murakoze okay ngira ngo araza kwishura Asher Jean ati Andris ati wo Reynod Nkwakuzi atanze nk'urugero yaratuzaniye amafoto ngo n'umuhungu wa Bwejeri akorana ama projet na Sended atakanya gaheze cyo tumenya yuko yariko araduhenda atahose yatubwira yuko ari amakuru yaronse de source sire bivanye n'ama investigation Sekahore ati mu gutanga ijambo Andris we ati nuzuje uraba ijya migwi ibiri Maxime et Democrate okay yewe ndabona ko abantu baganiriye nayo Jad Nahimana atuyusi ndaruhuka anyibukije discussion iraho between Ndondeza na ziri ku nama avuga ko impinduka izova mu matora atabantu babwiye ko abadede bo muri X biyambitse amashato bagaharira uyu sindaruhuka ni umuprodede urumva baruzuzanya cyane jewe ivyo vy'abaprodede n'ibindi mpanda biraba sinzi umuntu yavuze ati vyoba nivyo umuntu ukabona ko ukabona iyo yerekeza ariko buryo umuntu wese yemera ko mushobora kuganira jewe nta kibazo mbona cyane ko ari umurundi yewe naho yo umunyamahanga akaba akunda ivyo tuganira ndabona ko benshi bagiye baraganira koko Rubera Intwari ati kugonanwa ego nivyo ariko hari ibibazo siri rede tabara tucumva ko wabajije atari kurondera kumenya ahubwo nyabunaza afise position yiwe kandi ashaka kumvisha abandi ewe ni vyinshi koko harabagiye baraganira ntabwo ndabagayiye ivyiyumviro namba sinobishobora ariko hari ivyo mbona bagiye baraganira bishurana ahandi bakagira bati kwa gasore n'uyu kwa gasore se mama n'uyu keba ndabona ko bagiye baraganira oya biduge ko genda bikeneye uruzobukoze nuko Burundi bwejo ndabona ko uwo bagiye barishurana Lisna ati tugira igihugu yemwe nuko reka ncisha amaso ariko no mu banyandikiye ubutumwa bwanditse baciye muri iyi application ya Anonymous ati nashaka nibarize none ivyo vyose muvuga bizoherera hehe
ati bari mutogira space y'amayide creative kuko kuvuga kahise umuntu ntaco bihindura, we need change. Ati Andris ikiganiro cakomeye harimo news nyinshi, ati you the legend my friend. Ewe ndagukengurukiye ariko ngira ngo woba umpaye ipete rirerire. Naye wundi yagize ati bite Andris. Okay, ubutumwa bwari bunjanye. Ati bite Andris, ati ntabwo ndi Rede Tabara, ariko mutubarize amatake afatirako ya sended yatanguye kubona uruhagarara rwawo haciye igihe kingana gute ibayeho. Ati kindi naco kijya gihe yoyo igwana nta leta yayisanze muri Kongo nkuno munsi. Ati yo comparaison agira ntabwo isa. Okay, ati ntabwo isa. Okay. Ati mugaba barundi binundi sinzi ko ari uwundi nuko abandanyirije. Ati mugaba barundi natwe turagoye ashira kutuburungu. Ati abarundi turagoye se mama tugoye gute? Okay, ati abarundi turagoye, ati igihugu ni responsabilité yacu twese, si Rede Tabara gusa. Ati iyo umuharuvutse hakaba hariho moyen yo kumenya son ideologie, umurundi wese ari responsable yo gutegerezwa kumviriza ico baharanira, agishimye akifatanya nabo hama bagakomera gusumba. Nayo undi yagize ati Clarisse ntazi kandi sindamuzi ariko arishuye ikibazo neza. Ati niciyumviro canje nk'umurundi azaha gusangira ikiganiro n'abandi bose. Ati Andris jewe narumvise hari abahungu bariko baritangira kijya gihugu kandi okay. Ati kandi baratandukanye gose. Ati na bamwe bururutsa abantu. Ati baratandukanye gose na bamwe bururutsa abantu mabisi. Ati ngene bazodukura muri aka kaga nigihe bizofata nibo babizi kuko nibo bota uwo muriro natwe twikinza tuko nukuri, ariko baratandukanye gose na banza bampema. Yewe ubwo butumwa uduhaye nibwaba ariko bumeze yoba ari inkuru nziza. Ariko osi jewe mpora cyane ngira nti sino kubahuka rero arabo ba M23 hari gihe mpora bafashe ingingo zimwe aho nigaramiye hano wanje kagira nti mbona umenga siko byari kugenda, ariko nama nirinda kujija situation ntarabamwo canke ntarimwo. Rero zino sino kwigaramira hano umuntu avuze ati ndi mu mashamba ndiko ndagwana ngize gutya ngo namubwire ngo ntavyo mbonye. Kereka umbajije uti ushima ndi mu mashamba n'ibintu maze gukora i Burundi biraboneka, canke ibintu maze gukora muri iyi commune yacu biraboneka, aho nogira nti amaso yanje mfasha ico ndaba. Wundi ariwe wanyuma ati burya nk'umurundi irenganira uyobahizi numva ariko ashikiriza iciyumviro ciwe. Yewe si wewe gusa wirenganira, natwe dusigaye uyu muntu yitwa Bahizi ndamwumviriza nkagira nti ikintu cyantangajije ubushize yavuze imyaka yiwe. Mwebwe muhora mugira ngo murazi ubuhinga gose ngo bwo kwigiza y'abantu, mwari muzi ko Burundi atamuntu adashikana imyaka 40 adashobora kuba umukuru w'igihugu ngo n'amategeko da. Ayo mategeko yoshobora gutuma abantu nk'aba babahizi baba écarté. Ayo mategeko yoshobora gutuma nk'abarundi tuba twarabuze umukuru w'igihugu Merikio nako Bagaza Jean Baptiste n'abandi bagize ico bamarira igihugu.